Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BF News nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kiganiro cyacu ca rino joro igenekerezo rya 13 kwezi no kwa gatanu uno mwaka turi mu 2026 tumike ikiganiro nje rino joro kugira ngo ashobore kubabwira ivyiriwe canke ivyagorobeje ku mirongo y'urugamba. Bakunzi bacu, mu gihe abantu benshi bazi neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava mu bice bigiye bitandukanye, zagiye zirafata ngaha muri Uvira, za Kabunambo, za Bwegerera, za Sange, za Ruvungi, za Katogota n'andi henshi bagiye barava, bazi muzi neza yuko bano basikere b'u Rwanda bagiye ngaha muri Kamanyora ariho bari. Ariko aramakuru tumaze kuronka kano kanya nuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakugwa muri Kamanyora zijana mu bindi bice guhamfa gusa kugira ngo bikunde canke biboneka neza yuko biteguriye imigwano canke urugamba rukomeye cyane tuje kubabwira muri kino kiganiro. Kaze ni karibu mwese tugiye kubana muri kino kiganiro. Ni kiganiro cy'iminota mike cyane shobora kubabwira uko ibintu vyiriwe ku mirongo y'urugamba ndetse tubabwire n'ibijanye n'amayeri inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakoresha kugira ngo zishobore kwinjira mu bice bigiye bitandukanye by'amafro canke by'imirongo by'urugamba. Kaze ni karibu wese dukurikirana, ndagusabe kumakinga ashobora kuba amaze gukora subscribe hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tuza turabashikiriza. Ari nayo mpamvu tuba dufatanya gakwiye kugira ngo tubasabe subscribe nze murabona ibiganiro ndetse na like na commentaire, ibintu bikomeze kugenda bimera neza. Imbere ya byose mu nkundiye manzi ndamutse cyane abadukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, ndavuga bari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, u Rwanda na Congo n'ahandi henshi hagiye atandukanye mudukurikirana muherereye. Ikaze muri ano makuru yacu yo kuno mugoroba. Iri joro tuvugana aramakuru ariko aravuga yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava muri Kamanyora zerekeza mu bice bigiye bitandukanye, aho abutuma tuho turakira bw'icanke inkuru yabaye kimomo kano kanya ariva canke uburyo inyeshamba z'u Rwanda ziko zirava muri Kamanyora zerekeza mu yandi ma axe biboneka neza yuko biteguriye imirongo y'urugamba canke donc bagiye kugwana. N'iri joro nyine inyeshamba z'u Rwanda zavuye za Sange, za Bwagerera, za Ruvungi, za Katogota, za Kabunambo n'ahandi henshi hagiye atandukanye berekeza muri Kamanyora. Ubu tuvugana zino nyeshamba ziriko zirakugwa muri Kamanyora. Amakuru tumaze kumenya nuko hariko haraboneka ibimodoka byinshi bitwara abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bavanwa ngaha muri Kamanyora, ndetse bakajanwa n'ibikoho binini biboneka neza yuko ngo ari abantu biteguriye urugamba, ndetse abandi nabo bakaba bariko baragenda n'amaguru bava ngaha muri Kamanyora berekeza mu bindi bice tugiye kubabwira. Nta wovuga yuko izino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirava muri Kamanyora zerekeza za Bukavu canke ziriko zirahunga imirongo y'urugamba. Abene gihugu bari muri ubwo buce baratanga intahe y'ivyo bariko barabona vyasikere b'inyeshamba z'u Rwanda bariko barakorera ngaha muri Kamanyora. Aho message tumaze kwakira ziko ziravuga ati twebwe turi muri Kamanyora ariko turatejwe impungenge cyane ninge n'umutekano kubera ko turiko turabona inyeshamba za M23 ziriko zirava muri Kamanyora ku bwinshi, ziriko zerekeza mu bindi bice za kuyandi ma axe biboneka neza yuko hari ikintu kidasanzwe kigiye gukoreka. Twari kuvuga yuko zimenyeshamba z'u Rwanda zahunze canke zivuye muri bino bice zerekeza za Bukavu kugira ngo bikunde bahunge baje kure cyane Kamanyora. Najya twababwiye neza yuko Wazalendo yarahira rengwa yuko target ya mbere ari yo kubanza gukubita muri Kamanyora, hamenyeshamba zihave zihunge, zimaze guhunga target kandi baruhukire mu gisagara ca Bukavu. Iyi niyo principe Wazalendo yari kiragira ko muri no miss canke ivyo yari kiravuga kubijanye n'uyu mutekano mu karere. Ariko ku bindi bice hoho zino nyeshamba z'u Rwanda zaravuye pe, kandi hariko haragaragara coalition ya FARDC mu bice bigiye bitandukanye za Ruvungi yose bamaze gushikayo no mu gice kinini ca Katogota nko amakuru yacu atangura abivuga. Rero ku bantu muguma mudukurikirana mukurekinire hafi bijanye n'imigwano iriko iraba ngaha muri Kongo kano kanya. Aha muri Prine ya Rusizi ntabwo hariko haraba imigwano, ariko biriko birahaba vyerekana yuko ahubwo hagiye kuba imigwano iruta iyo twari tumaze kubona. Biragoye cyane kugira zino nyeshamba z'u Rwanda zihagarika imigwano ovyo, ahubwo tuba dukeneye kumenya eske niki kintu inyeshamba z'u Rwanda nyamukuru mu gihe bo biboneka ko bari tegura urundi rugamba cyatumye bava ngaha muri bino bice bakerekeza
muri Kamanyora. Aho no babwira neza yuko twiyinjire tubabwire uko inyeshamba z'u Rwanda ziko zirava ngaha muri Kamanyora zerekezwa mu bindi bice, aho byamaze kuba confirme yuko hari amakuru ariko arava muri Kamanyora avuga yuko inyeshamba ziko zirava muri Kamanyora, ahubwo bariko barisuganya bongera inguvu aho bitwa muri Kivanga, muri parike werekeza Bunyakiri na Kaziba. Murumva neza yuko bariko bareganzwa ngaha muri Kivanga parike berekeza Bunyakiri na Kaziba. Hano zino nyeshamba z'u Rwanda niho ziriko ziragana, biboneka neza yuko ariho bagiye gushira inguvu bikomeye. M23 kandi biraboneka neza yuko igomba gushira inguvu cyane zo gufata territoire ya Fizi na Minembwe. Murabizi Minembwe kiri muri Fizi, ndetse bakomereze muri Baraka berekeza neza na neza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Biraboneka neza yuko umuheto zinyeshamba zitarabushira hasi, ahubwo ari yindi strategy y'urugamba kugira ngo bahindure umukenyuro, bafate Fizi. Bamaze gufata Fizi bisange muri Baraka, FARDC izosange yaramaze basange binjirana. Ariko turaje tubabwire ku ruhande rwa FARDC nabo uko bahagaze n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo, aho bivugwa neza yuko M23 imaze kugenzura ino nzira ya Kivanga, azoba ari uburyo bukomeye cyane bwo kugaba ibitero mu bindi bice bigiye bitandukanye, kubera ko nagace kari strategique mu bijanye n'ingwano, aho bashobora kugaba ibitero umwanya wose bifuza haduhejeje kubabwira. Rero ngaha M23 wamumve neza yuko yamaze kuba yinjira ngaha muri Kivanga nkuko tubibabwiye. Amakamyo menshi ariko aravanwa muri Kamanyora y'abasirikare, hariko haraboneka imirongo itari mike y'abasirikare b'u Rwanda bariko barava Kamanyora berekeza aha muri Kivanga park, nkuko abeshi miko murabera ku mafoto agiye atandukanye. Abeshi mukibaza neza yuko ari inyeshamba zananiwe n'urugamba, ahubwo ziriko zirahungira mu bindi bice bitariko birabera mu Rwanda canke ziriko ziraja Kamanyora. Ariko ukuri suko amakuru tumaze gutohoza nayo, ndetse tubabwira naho bariko barerekeza ku makuru ariko arava aha muri Kamanyora canke abahegereye ndetse cyane mu bene igihugu, avuga ko bafise impungenge z'umutekano muri ako karere, kubera ko uruja n'uruza rw'asikare b'inyeshamba za M23 bariko barabonekana ku mugoroba w'igenekerezo rya 13 muri ayo makamyo menshi apakiyemo ibigwanisho binini. Iyo mirongo y'abasirikare biko biratuma bene igihugu batari bake bagira ubwoba yuko imigwanisho ishobora kubura umwanya n'umwanya. Ariko rero ku rundi ruhande coalition ya FARDC yo ihagaze neza, ingabo z'u Burundi zihagaze neza, ndetse no Wazalendo mu bice byose bamaze kugiramwo bahagaze neza. Bigoye cyane yuko inyeshamba z'u Rwanda zishobora kongera kwigarurira ububasha nk'ubwo bari bafise muri bino bice baheruka kuvanamo. Ndibaza mwebwe mudukurikirana muba muri ko murarabira hafi uko ibintu biko biragenda. Biragoye cyane kwemera yuko inyeshamba z'u Rwanda zarekwiye burekure ibice ziba zarigaruriye aha muri Sud Kivu, kandi n'ubuce novuga yuko buri strategique. Kandi mwarabonye neza yuko depression yagira afata bamwe kuko bagiye barahaburira cyane, mu gihe mbere n'ibinyamakuru byo mu Rwanda byinshi byacitse intege, byari byabonye yuko byatsinzwe urugamba, byari byabonye yuko ataco bisha vyokora. Mugabo bireruka neza yuko umwanya n'umwanya bashobora gukora akantu gatuma bongera kuvuga. Ntibagira kubabwira neza yuko n'ubu tuvugana ariko baravuga yuko M23 yahinduye ivyerekezo vy'urugamba, yamaze kwiyestara mu bundi buryo bukomeye kugira ngo bashobore kugaba ibitero, bashobore gutsinda batsindagira coalition ya FARDC nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero zino nkuru ni nkuru dukomeza kwatohoreza kugira ngo tuze turamenya reyerema ukuri kw'ibiriko biragenda biba ngaha ku mirongo y'urugamba, tugende tumenya ukuri kw'ibintu ngene vyifashe. M23 iravuye Kamanyora yerekeza muri ntuzenye yo guhunga canke n'ubundi buryo bwo kwestara kugira ngo imigwano itangure mu buryo ubundi kandi bukomeye cyane. Rero we wamaze gukora subscribe warakoze, bituma zino nkuru tubashikiriza atana rimwe muzigera mucererwa canke inkuru nime ibasimba, kubera ko mwari-yandikishije kuno rubuga rwa BF News. Ndababwira neza yuko dukomeza kubatohoriza ukungena ibintu biko biragenda
ku mirongo y'urugamba. Rero wewe wamaze gukora subscribe bakoze ikintu kizima, ari naho mpamvu ndabashishikariza mwese kubikora atarabikora kugira ngo tubandanye tuba benshi ku rubuga, tunabandanye tubaha byinshi ukuntu biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Rero singomba kubabwira byinshi mwa nino joro, murabona n'amasaha ageze kure, amasaha ageze kure, ariko turaza kugerageza tubabwire ukungena ibintu bikomeje kugenda, ariko ntibagira kubabwira ivyo mu minembwe. Mu minembwe ku munsi w'ejo mwarabonye tubabwira warning yatanzwe na FRDC, aho bazanye drone ivuga canke iri kiratangaza y'ikaramirizi ivuga isaba abasirikare bayibinyesha amazose kumanika ibigwanisho ndetse bakishikana mu bice bigiye bitandukanye. Bagiye barababwira kurya munsi nyene mu masaha y'umugoroba harabonetse impfu zikomeye kandi nyinshi cyane mu birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Izo mpfu mu kuboneka byatumye inyeshamba zitanditswe zishikana, nkuko nabibabwiye. Abandi nabo bariyambura umwambaro wa gisirikare, abandi nabo barambara ibibuti cyangwa amabotine baja kuragira inka, ndavuga muri MDP twigwaneho. Singomba kubiga kuko singomba kubabwira byinshi, ariko kuri no munsi twashoboye kuronka amakuru akwiye ingene mu minembwe vyiriwe, ariko tubaza gukomeza tubabwire ukungene ibintu bimeze bikunze ku munsi w'ejo. Tuzobazinda tubabwira uko byifashe, twinga tubabwira yuko Mwenga na Kaziba ari byo bice novuga yuko bisigaye imenyeshamba z'u Rwanda, kandi bigaragara nkuko amakuru yacu yatanguye abitubwira guhera ku mukuru no munsi wa 2013 aho twavuganye n'abari ku mirongo y'urugamba batubwiye ati Mwenga inyeshamba ziracariyo ndetse na Kaziba. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo dushobore komora zino nyeshamba z'u Rwanda ziri muri bino bice kandi vuba bwango. Rero mu nkundire dufatanye ibi byose kubera ko ntagomba kubarambira, ndababwire ukungene iyi M23 nababwire ubugira ikiriye stage ubugira ikiriteguramwo bikunde ivugurure iyindi migwano, ariko ku ruhande rwa coalition FARDC nabo bamaze kubamba. Coalition FARDC wazareni ngabo z'u Burundi, abatanzania bose bamaze kubamba ndetse baniteguriye urugamba rukomeye bagiye kuhangana mu kandi n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe boramuka batanguje iyindi migwano ngaha ku butaka b'igihugu cyako, mu gihe muzi neza yuko Leta z'Ubumwe za Amerika kano ari gahingo yatanze kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington, nkuko mwagiye murabikurikirana mu biganiro vyagiye biraba, ndetse n'amasango yagiye aratangwa na Leta z'Ubumwe za Amerika kugira ngo inyeshamba z'u Rwanda zirike kwijajara mu bice zirimo. Rero singomba kubabwira byinshi cyangwa ngombaye kubazimiza, ariko reka ndababwire yuko tuzogera mu munsi w'ejo masaha y'agatondo hari ikiganiro kidasanzwe nabateguriye isaha 12 z'agatondo. Ndabatumiye tuzobe turi kumwe kugira ngo mushobore kumvira byinshi kandi bikomeje. Ntwako Dide Black, iyi ni BF4 News. Bye bye. Ile yote nadhani mlifuata kama sikio commandant supreme alikuwa na midefendre kila siku devant la communauté internationale juu ya volonté yenu yenye mulibamba ya refuser agression rwandaise. Kwa ile na mipatia au nom du chef d'état-major général pole 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 tena. Tunasikilizana? Ya pili ni retour à la discipline. Unajua yeyote mwenye anashika silaha ya kwanza yenena analombewa ni discipline. Franchement mungetoka huku yulu ndio ningemikondane kama vous retrouver à Sange. Mina najua configuration ya huku pengine balitoka mpori akuka moya asema atatokea directement Runingu kwa andeo ya hii milieu. Kwa hapa sasa jinsi nazali mlipata ma instruction, sisi wote wazalendo tunaanza kujikuta wapi? Runingu. Tunafika kule Runingu juu ya nini? Ya kwanza, mliwa ile tour ya kwanza batu walipata prime. Bengine eske batu wote walipataka prime hapa? Hapana. Unajua juu ya nini? Hakukuwa organisation, hatukujua yeko wapi, hatukujua yeko na arme gani. Ndio liona hapa dernièrement ilikuwa tangu kumiletea munition na utapatia munition yenyewe au yu mtoko na arme gani. Hapa tuko narudia ni kuya recensement fulani fulani ni mkubwa wa wazalendo ndio. Eko na batu bangapi? Ndio.
bale batu beko na arme ngapi? Ndio. Majina yabo ni banani? Ndio. Asema malaki ni permettre nipeleke rapport ku viongozi. Meme probleme ya chakula. Tutalisha watu wangapi? Nadhani ile tunapasha kuirespecte na turudie pole pole kwa hapa sasa gisi nafika. Mimi kama nashuka hivi niliacha deja instruction kule yulu, tunapanda tutaangalia gisi problema ya chakula bia nini kusimaka magharibi, na kuko parade ya munene tutafanya wazalendo wote wenye kwa mplene wewe walikuwa mplene arudi. Tujue mipango gani tutafanya. Vita yaisha. Ndio. Eske vita inaisha? Eske tulishafika nani Minembwe? Eske tunayo bitu gani bengo yule ya milima ya nani ya Runingu? Alors tusiwe distrait. Tusikue distrait. Atujue bien comme milima yule. Ne soyons pas distraits. Alors ni période ya kuwa organiser. Imaginez lisasi likianguka hapa, kila mtu ataenda mdirection. Mtu kila mtu yuishe kwake kwa bishe kwake. Alors tujikaze pale peta rudiano, tunajua kufanya parade, tunajiregrouper basi, tutatia ba secrétaire ba nini, tuwe kisha kupanga parce que vita zia nini ayaisha. Azoya. Moja kwa moja tunakuwa na jemadari ambaye wanamuita komandari wa Kazini, komandari ambaye tayari usiambiwe habari ambazo ulikuwa kutoka kwenye mtandao, habari za uongo. Hapa tuko live moja kwa moja watangazaji wa media mbalimbali ambao wamekuja kuigiza jeshi la taifa katika hali ya kuja kuonesha kwamba kweli wameshinda ndani ya Sange. Sange ni jiji ambalo lilikuwa tayari kabisa ile moto ni ya nani? Angalia mtazamaji, hapa tayari Sange, tuko ndani ya jiji la Sange Center hapa ambako tumekuja na tayari tumekwisha kuwasili. Tunapatikana Sange bondeni ambako nimeona jeshi letu ambalo linazunguka hapa, ninafurahia sana. Wewe hapa Sange unatumika, unashughulika na kazi gani? Moja kuongea moja. Mama, sie tunafurahi hapa Sange kuona M23 inatoka hapa kwetu Sange. Balikuwa banaanza funga mabwana yetu masalongo manini, kama wanakamata motare hawatamuona tena. Make njoo hapa tuko na raha sana, na maviolence mashamba zinahauta mapori, njoo maana tuko na raha hapa kwetu Sange. Wanaenda maake Mungu abariki president wetu Kisekedi. Tulikuwa tushateseka,